Imigani Now, Proverbs 17 umurongo wa 17 17:17. ngo nk'uko icyuma gikarisha ikindi, It says, as the iron sharpens iron, niko umuntu akarisha mugenzi we. this is how a man sharpens another. Mu yandi majambo, jewe twicaranye na mugenzi wanje, In other words, when I sit together with a friend, nategerezwa kumukarisha mu buryo bw'imwemu, I should be sharpening them in the kumuduza mu things of the buryo Spirit, bw'imwemu, trying to encourage them in the things ariko of the nawe Spirit. akanduza mu buryo But they bw'imwemu. should also encourage me in the things of the None Spirit. ivyo niko biri. Is this how we do? Burya iyo We live our tubonanye lives. When we really meet nka bene data, with our friends, turakarishanya, do we sharpen each other? turubakana. Do we build on each other? Ivyo biva kubiri hari indani. Again, this is a result of what's inside of Umuntu us. w'imbere arakwiye The kugaburirwa. inner man needs to be fed. Wirinde gufa ivyo wakiriye. Stay away from just grabbing everything that comes Nkuru your muba way. muriko muratera. When you are having a conversation, Wirinde gufa ivyo uravye. do not just watch anything. Wirinde gufa ivyo Do wumvirije. not just listen to anything. Haleluya. Hallelujah. Abaririmba indirimbo z'urukundo, Those that sing songs of hari love, abaririmbira abakunzi babo there indirimbo are those that z'urukundo, sing to their loved ones. bazibaririmbira bafise intumbero y'uko urwo rukundo rwiyubaka muri bo. And they sing to them so that this love could be manifested in them. Mbere hari nabo abagirirwa nabi bagaca bahimba indirimbo zo gutukana. There are others that are made wrong and they begin to create songs to insult those that did them Kugira wrong. nibayumviriza This is so that if somebody listens to this song, ibabwire. this will also be Erega multiplied in muriko them. muraririmba ngaha, You know, when you are singing hari here, icyubakika muri twebwe. there is something that Muba gets muriko built inside of muradufasha us. kugaburira imwemu You yacu. are helping us to build our spirit. Nico gituma kenshi mbere umuntu ari no mu nzu y'Imana This is why when one is in the house of God, arakizwa da, they usually really are saved. arakizwa When they are neza. in the house of God, None you ko are tuba turiko usually twumva really ibintu saved. vyiza, Because all you hear is good amajambo stuff. meza, Good words, abaririmbyi bakaririmba neza, good singing, worship, amajambo y'impanuro. the words of encouragement. Umuvugabutumwa yaza akavuga amajambo A preacher comes and preaches yo good words guhanura, of encouragement. ugasanga turiyengenga And we just live in a beautiful place, being kubera turi good mu nzu people, y'Imana. because we are in the house of Ariko God. twarengana umuryango And hajya, then the moment we get out of that door, twarengana umuryango hajya, the moment we get out, inkuru tujamwo all the kinds of conversation we cyangwa have, ibyo tugenda turaba the things we begin to twumviriza, watch right there. ugasanga ni ibintu Oh, bitariko birubaka imitima these are the things yacu. that do not feed a spirit in a Urinde good way. umutima wawe, Oh, guard your heart. urinde imwemu yawe, Guard your heart. kuruta uko worinda ikindi More cyose. than you will guard anything. Kuko uyu mubiri twitwararika, Because this body that we are si so uzobona looking Imana, after of, si will uzobona not see Imana. God. Uzobona Imana ni imwemu But yacu. the one who shall see God is the Spirit. Haleluya.